Murakaza neza kuri Parfait Nzeyimana Media. Iki ni kinyamakuru canyu cyama kibashikiriza ibintu bishasha, ibintu bigezweho, ibintu bituma mumenya ubumenye bigatuma mumererwa neza cyane. Ndazi nawe aho baye woba umaze kugira abagenzi, inshuti canke se abandi bantu baba hafi, kuko kwibana mu buzima usanga ari ibintu bigoye. Hari igihe mu buzima ubamwo abagenzi bawe bakuvako, bakaba barusanzwe ufise abagenzi nka 20 canke se 10, mu minsi mikeya ukisanga uri wenyene, ukisanga hasigaye 2 canke atanu masigaye. Tubahaye ikaze. Uyu munsi tugiye kuganira ku bintu bishika 10 bituma abagenzi bawe bakuvako, inshuti zawe zikagenda bivuye ku makosa yawe. Uyu munsi tugiye kubabwira amakosa ashika kuri 10 atuma izo nshuti zawe canke se abagenzi bawe bakuvako. Bana natwe muri ino video kuva ku ntango gushika ku mpera kugira uze kumva ibyo bintu bikomeye cyane, na cyane 18 n'icumi bafise akamaro gakomeye cyane. Ariko ukaba uri mushasha ntiwibagire gukora subscribe kugira ngo buri munsi ko dushijeho ko video ube mu mbere mu kuronka notification. Nkuko tubisanga bimaya makuru imwe nka Psychology Today bavuga yuko ikintu cyambere gishobora gutuma abagenzi bawe canke se inshuti zawe bakuvaho ari egoisme. Ukwikunda canke se ukumva yuko wewe ari wowe ufise ikibanza cyambere utigera wita ku bandi birashobora gutuma abagenzi bawe bakuvako. Iyo bintu byo bibaye keshi bikaguma byisubiza birashobora gutuma inshuti zawe zikuvako kisanga usigaye uri wenyene. Ico nico kintu cyambere ushobora kwama ukora mu buzima bwawe ukoze kwisanga uri wenyene mu gihe ukibandanije. Ikintu kigira kabiri, romanque de respect canke se kuba utubaha abandi, icyo kintu naco ni ikintu gikomeye cyane. Burya umuntu utamwubashe buretse naho tobikubwirira mu maso yawe arashobora kugenda mwamaze gutandukana agasigara yumvira mu mutima we avuga ati vraiment uyu muntu ndamuciyemo akarongo mu buzima bwanje. Kumva zuko utabamuha respect, ico kintu kiramubaza cyane mu mutima, kikaba cotuma agukura rumwe mu batonde rw'abagenzi biwe yahora agendera, yahora agisha inama canke se yahora abafasha ubufasha, guco ukisanga inshuti zawe zakagabanutseko. Biba byiza ico kintu naco kigira kabiri iyo kirinze ukubaha abagenzi bawe canke se abo ubonye bose kugira bisobore kuguha agaciro, biguhe no kugumana zimwe mu nshuti zawe. Ikintu kigira gatatu no kuba uri umuntu ushobora kugira amabanga canke se amabanga y'abagenzi bawe, ugashobora gukorera ikintu kibi abagenzi bawe, arico bakunze kwita trahizo. Ico kirashobora gutuma na cone inshuti n'abagenzi bawe bakuvaho bakagenda kure yawe, kumva zuko uba wagerageje kubereka ibintu bitari byiza mu buzima bwabo, bakabona yuko uri umuntu ushobora kuzobakorera ibintu bibi cyane mu buzima bwabo, bigatuma guco baguhunga. Ntukigira kane ni hypocrisie. Izo ushobora kwereka umuntu kuri umugenzi wiwe, yewe akanagukonzira ko mu bantu biwe bakomeye cyane, ariko ugasanga rere mu muntu uso umugenzi wawe, ugasanga uwo muntu afise ibindi bintu bimugenza bituma aba impande yawe, bituma kwiyegereza, kumbe ntagukunda, so atarimo gusomamo amakuru canke se ibindi. Iyo umugenzi wagerageje kukubona yuko uri umu hypocrite impande yiwe, bishobora gutuma aguhanagura mu bamwe mu bagenzi biwe, ugasanga uwo muntu ntayuhamagara mu bagenzi biwe canke se ibyo haragukoresha akugisha inama, akugendera, ugasanga yarabihagaritse, kumbe niwe wamweretse umubano mubi. Ikintu kigira gatanu ni la jalousie excessive canke se kugira inzigo irenze. Hariho abantu banka kuja mu birori by'abagenzi babo iyo bagize ama-succès, baronse ama-diplome, bakoze ubukwe, bagize ibintu runaka, baserebuye agafete runaka canke se bariko barishimira isabukuru y'ibintu, wewe ntujeyo. Kumbe ukavuga ngo je simbikunda, ngo je ngo sinja mu bintu by'abantu bagize urubanza n'ibindi. Ivyo akeshi ntibabyerekana yo kutabikunda, ahubwo ushobora kuba wagize inzigo mu mutima yawe ukumva ntiwishimiye yuko abandi bamerewe neza. Iyo ukunda rero kwerekana ibintu nk'ivyo, ntuje mu bantu barimo banezererwa ibyo babishimiye mu gihe bagufata nk'umugenzi wabo, ivyo nabyo birashobora gutuma baguhanagura mu rutonde rw'abagenzi babo. Ikintu kigira gatandatu, buri munsi kwama udasaba pardon canke se ne jamais s'excuse, utigera uca bugufi wumve uko wosaba ikigongo. Hari abantu mu buzima bwabo kuba bosaba imbabazi usanga ari ikintu kigoye mu mutima wabo, bakaba batokwigira bavuga pardon canke se umuntu ashobore kubababarira. Ivyo nabyo birashobora kwerekana, bigatuma umuntu agutakaza mu bagenzi biwe, kumva zuko wewe haraho uba wakoreye ikosa umuntu, bikagora nawe ko umuntu ashobora kwiyumvira uko yokubabarira mu gihe utabafashe nawe iya mbere wumve ko umusaba pardon kandi aba ari wewe wamwononeye ibintu. Ivyo nabyo birashobora gutuma utakaza bamwe mu bagenzi bawe, bigatuma usanga uri wenyene mu buzima bwawe, ntutahure iyo byavuye, kumbe warakoze akantu umunsi umwe bituma umuntu akwiyumvira uko utariko. Ikintu kigira indwi, kwama buri munsi mutegura ibintu gukora ku mwanya, ukama ubyica. Ivyo nabyo birashobora gutuma utakaza abagenzi. Murashobora gutegura umunsi runaka, wewe ukisibira, hirya yejo bakabisubira, ukisibira hirya yejo ukabisubira. Ivyo birashobora kwerekana kuri umuntu uri insérieux, bikerekana yuko utita ku bintu
mu nyuma bakabibona nkaho ari agasuzuguro wabasuzuguye, guco bagatangura kukubona nkaho uri umuntu utafise urutonde, bigatuma nahone ushobora gutakaza bamwe mu bagenzi bawe cyangwa se inshuti za hafi. Gikomeye cyane rero gishobora gutuma utakaza bamwe mu bagenzi bawe no kudafasha mu bihe bigoye inshuti zawe cyangwa se abagenzi bawe. Burya mu byo mutari munsi akantu akeshi mu buzima bw'abantu barandika abantu baba bafashije mu bihe bigoye, na cyane cyane murazi yuko inshuti nyakuri zibonekirwa mu magogo. Iyo rero akeshi ukunda kweshapa ntufashe abandi mu bihe bigoye, barashobora kukubona nk'umuntu nkaho ataco uba umariye abagenzi bawe. Kumvo zuko uba wageze mu bihe bigoye ntubaje impande, barashobora kutaguharura umwe mu bagenzi bawo, guco bigatuma usanga batakiza mu bintu byawe cyangwa se bakugendere kumvo zuko utabitayeho. Ikintu kigira cyane gishobora gutuma rero utakaza abagenzi bawe no gushobora gukunda gukritika cyangwa se kuvuga nabi ibintu by'abagenzi bawe. Ibyo bintu ukabyamamo buri munsi ukamubyerekana ko naho umuntu aba ari umugenzi wawe muganira byinshi mugabo naho aba ari umugenzi ntimugabinira iby'ukuri gusa, hari ibintu uvuga akumva yuko uri mu makosa. Rero iyo wama ushobora kuvuga ibintu byiwe nabi cyangwa se ukritika, birashobora gutuma nawene utangura kukuvaho buke buke, kuko ashobora kubabona yuko atakintu uzomushikanako ahubwo ari ukuba mubabariza umutima. Dore ka yuko umuntu ashobora kubabara ntakoretswe yuko bishobora kuba byamubabaje. Mbere yuko rero tuvuga ikintu ca 10, kora subscribe, ukore like, ukore subscribe, wandike muri commentaire tubwire uko bimeze, ntugenze utagukorekoreye subscribe. Ikintu rero kigira 10 gishobora gutuma utakaza abagenzi bawe kirakomeye cyane, kuko bavuga yuko kwama ubesha akeshi cyangwa se mentir plus fréquemment, no kuvuga iyo ukunda kubesha abagenzi bawe. Kubesha burya ni ikintu cy'ikosa rikomeye cyane. Iyo wama ubigira byerekana ishusho mbi mu bagenzi bawe, bigatuma hashobora kugutakaza mu buzima bwabo. Nizere ko rero ino video twabakoreye no munsi yabaryoheye, yabamereye neza. Nimba wayikunze dukore subscribe, ukore like, ukore share, ukore comment. Nibazire ko tuzohurira mu zindi video naho utaha tuganira zindi ngingo.